Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udutegurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe ari hehe? Benshi baribaza aho umukuru w'inama nshingamateka ari, ariko amakuru dufise aremeza ko Daniel Geras Ndabirabe yaba yarahunze igihugu c'u Burundi agahungira mu Burusiya. Hakaba n'amakuru avuga ko byanze bikunze ihunga ryiwe ryaba rifitanye isano n'urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni rutangura ku munsi w'ejo, naho amakuru menshi aherekanwa ari kuvuga ko urwo rubanza rushobora kudatangura kuko amagara ya Bunyoni atifashe neza, nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye akoze ibishoboka byose kugira ngo amwake ubuzima, ariko Imana igakinga ntahite acikana. Murazi ko hari amakuru menshi yagiye acicikana avuga ko General Arengiyome Bunyoni naho ari mwihobohero ariko arategura imigambi ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi, kandi akabitegurana n'ibihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD. Amakuru adushikira aremeza ko umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yari muri uwo mugambi, kandi akaba ari no bagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo Bunyoni ahabwe telefoni. Murazi ko bamaze iminsi bamusangana telefoni mu ibohero rya Gitega aho apfungiye. Perezida Evariste Ndayishimiye yabarashavuye cyane amaze kubona ko umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi umukuru w'inama nshingamateka awurimo. Ibi byaba byaratumye Perezida Evariste Ndayishimiye ahita ategura ikintu gihambaye cyane kandi giteye ubwoba kijanye no kuzimanganya ubuzima bw'umukuru w'inama nshingamateka, cyangwa se kumufata akamupfunga nk'uko ariko arabigendereza ibindi bihangange bishaka kurwanya ubutegetsi bwiwe. Ibi ngibi ntibyatevye gushikira umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe, ahita akuramo akekarenge ahita ahunga igihugu. Daniel Geras Ndabirabe aherutse kugaragara ku igerekerezo rya 7 ukwezi kwa gatanu 2024, ariko benshi bakemeza ko byanze bikunze icyatumye ahunga igihugu rwose kitari kure y'ibiriko biraba kuri General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushanganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ni amakuru menshi duhejeje gukura mu masoko atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi tugira ngo tubashikirize, aho tugiye kwibanda ku ihunga ry'umukuru w'inama nshingamateka ndetse naho ryaba rihuriye n'ibiriko biraba kuri General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushanganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Byose nyine twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'amakuru. Wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Benshi baravuga ko byanze bikunze ibi bintu bifise aho bihuriye. Muri telefoni basanganye General Arengiyome Bunyoni basanze amaze igihe kinini yoherezanya ubutumwa n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe. Ubutumwa basanze muri izo telefoni ntago bwahumuriza na gatoya. Benshi baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kubona ubwo butumwa yabaye nk'ubyihojeje gakeya, ariko ari gutegura umugambi ukomeye cyane wo gukura mu nzira Daniel Geras Ndabirabe, kuko yabonaga neza ko byanze bikunze ibyo bariko barategura bigeze ku iherezo, kandi ko byanze bikunze ibyo bariko barategura umwanya n'umwanya bashobora kubishikaho. General Arengiyome Bunyoni murazi ko ari igihangange gikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi,
Burundi naho perezida Evariste Ndayishimiye ari kumugaraguza agati. Murazi ko Generali Arengiyome Bunyoni rwose akunzwe n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo batazira kora. Reveriyani Ndikuriyo murazi neza ko ari somambike w'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe, kandi mukamuzi ko Daniel Geras Ndabirabe ari mu babajwe cyane n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi akanamenya ko urwo rupfu rwagizwemo uruhara na perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo bikimara kumushikira yarashavuye ku buryo bukomeye cyane, ahita atangura urugamba ruhambaye cyane rwo kwihora, ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane. Wari kumufasha ufise imbaraga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bahashe perezida Evariste Ndayishimiye nta wundi uretse Generali Arengiyome Bunyoni, kuko Bunyoni arafise amafaranga menshi cyane, arafise abamukunda bari mu nzego zitandukanye z'umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'inzego zirongoye igihugu cy'u Burundi. Bityo naho Generali Arengiyome Bunyoni yarapfunze, ariko uyu mukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yakoze ibishoboka byose kugira ngo ashikire cyangwa se abashe kuvugana na Generali Arengiyome Bunyoni. Ibyatumye akora ibishoboka byose agakoranya ibihangange muri CNDD-FDD guhera ku mushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, ndetse n'ibindi bicocoro by'umugambwe bagakora inama rwihishwa yari rimwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi. Iyo nama bakayipfundikira ko bagomba gukora ibishoboka byose bagaha Bunyoni telefoni kugira ngo bajye babasha kuvugana ndetse babashe gupanga abahe ndetse n'amafaranga bashobora gukoresha mu gikorwa bariko barategura nyine cyo gutembagaza ubutegetsi. Ibi bintu wari ubifisemwo uruhara rukomeye cyane n'umukuru w'inama nshingamateka, kuko murazi ko igihe cyose perezida Evariste Ndayishimiye yagira ico aba ariwe wahita utwara igihugu cy'u Burundi. Ibi byose bamaze kubiyaga bagapfundika ko bagomba guha telefoni Generali Arengiyome Bunyoni, icyakozwe nta kindi uretse gukora ibishoboka byose bagaca kubacungera ibohero rya Gitega bafise imfunguruzo zinjira kwa Generali Arengiyome Bunyoni. Bakoze ibishoboka byose barabumvisha umugambi bafise, nabo barawumva. Bakimara kuwumva bahise bamuha telefoni Generali Arengiyome Bunyoni, harimo telefoni nini benshi bita smartphone ndetse n'agatelefoni gatoya. Impamvu bamuhaye smartphone, murazi ko Generali Arengiyome Bunyoni afise ubuhinga buhambaye cyane kandi bukomeye, kuko yarakoze mu nzego z'umutekano kandi ariwe mukuru wazo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari byinshi yagombaga kubafasha bo batari kwishoborera. Ibyo ngibyo byatumye Geras Daniel Ndabirabe amwizera, ahitamo kumuha telefone nini ndetse n'akandi gatelefoni gatoya. Ako gatelefoni gatoya impamvu yakamuhaye nuko ari telefoni itumvirizwa n'umuntu uwo ari we wose. Telefoni basanganye Generali Arengiyome Bunyoni ntoya, iyo telefoni nta muntu ushobora kuyumviriza, akaba ariyo mpamvu bahisemo ko ariyo bazajya baganirira, ariko nanone kubijanye n'amafaranga bakayabivuganira kuri telefoni nini. Ibi byose nyine byahaye imbaraga zikomeye cyane abari mu butegetsi, kandi bifasha benshi kubona ko ubutegetsi kubuhirika bwa perezida Evariste Ndayishimiye bishoboka. Ibi nibyo byatumye Daniel Geras Ndabirabe akora ibishoboka byose kugira ngo acafuze izina ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye mu makungu. Ibyatumye umurwi CNDH ujejwe agateka kazina muntu waka uruhusha rwa stati A, byatumye nyine benshi bahita babona ko ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye n'amakungu atanguye kubwihakana, kandi ko atanguye kubutakariza icyizere. Iki gihe abashaka gukura perezida Evariste Ndayishimiye bararyohewe cyane, kandi babona ko bariko baratsinda igitego. Ibyatumye abatari bake babona neza ko ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye nta wundi muntu uhari wo kuburengera, mu gihe amakungu yarashikikiye ubwo butegetsi mu ntango zabwo, nayo atanguye kubona ko byanze bikunze bwa butegetsi budakorera abene gihugu. Murazi imyidogo iri mu Barundi hagati mu gihugu, bose baremeza ko perezida Evariste Ndayishimiye yishe igihugu, aho benshi batanguye kwifuza ko Nkurunziza yagaruka kurongora igihugu cy'u Burundi, ariko nyine birengagiza ko atagihari, yamaze kwitahira. Ibi byose nyine bikaba byarakozwe n'ibihangange bikomeye cyane bishigikiye ko Bunyoni yapfungurwa, kandi bishigikiye ko perezida Evariste Ndayishimiye yatembagazwa ku butegetsi. Murazi ukuntu mu mwaka wa 2022 perezida Evariste Ndayishimiye
yirirwaga avuga ko igitoro impamvu kitaboneka hari abagifashe mu ntoki, hari abagifashe mu minwe, ariko we ubwe atangaza ko agiye kukifatira mu minwe kandi atangaza ko kitazigera kibura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru dufise nuko abagenzi ba General Arengiyome Bunyoni kandi bamukunda cyane aribo bahoraga barekura igitoro kikaza mu gihugu c'u Burundi. Kuva Ndayishimiye yamufunga, ikibazo cy'igitoro n'ubundi cya kugira ngo gihere ahubwo cyahise gikomera. Impamvu cyakomeye nta yindi, abagenzi ndetse n'abakunzi ba General Arengiyome Bunyoni cyane cyane igihugu cya Tanzania bakoze ibishoboka byose kugira ngo bananize ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, harimo kumwima igitoro kugeza igihe azafungurira General Arengiyome Bunyoni. Ibi byose biri mu byahaye ingufu abashaka kumukura ku butegetsi, harimo n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe. Ejo bundi niho ibintu byakomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye akoranya inzego z'iperereza, akuramwo abizigirwa biwe, abashinga ikibazo cy'umukuru w'inama nshingamateka, kuko yabonaga neza ko ariwe uri imbere kandi ko ariwe ushobora guhita amusubirira. Ibyatumye ariwe abanza kwigezayo akamushira ku ruhande. Ako karwi kamaze guterana kufunditse ingingo zibiri zikurikira. Iya mbere kafunditse no gufata umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe bakamukorera iremetanya nk'uko barikoreye Bunyoni, amaze bagahita bamwinjiza ibohero. Ibyo byari gutuma nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ahita ashira umwizigirwa we mu nama nshingamateka, akaba ariwe uyirongora. Icya kabiri bafunditse bavuze ko ibyo binaniranye bashaka uburyo ki bamukorera ibintu nk'ibyo bagiye bakorera ibihangange bikomeye cyane muri CNDD, harimo kumwaka ubuzima bamucunze bakamurasa canke se bakamuha isumu. Ibyo byose nibyo bari ko barategura, kubera ko Daniel Geras Ndabirabe nawe afise abantu benshi cyane kandi biyita ko begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze Ndayishimiye nawe akabizera akababitsa amabanga. Ibyo ntibyatevye guhita bimushikira. Bimaze kumushikira nibwo yahise afata ingingo yihuse kandi afata urugendo rwihuse, aho yavuze ko agiye mu nama y'akazi, abandi akababwira ko agiye kwivuza, abandi akababwira ko agiye kuri diri y'igihugu kandi ikomeye. Akimara kurira indege avuye mu gihugu c'u Burundi agashika mu Burusiya, benshi mu baryango ndetse n'abagenzi ndetse n'abakorana baratunguwe, atanguye kubabwira amajambo atandukanye nayo yagiye avuze. Yababwiye ibintu bihambaye cyane kandi bikomeye binateye ubwoba. Yababwiye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe utumye yangara akomoka, kandi ababwira ko mu minsi iri imbere ashobora kwaka ubuhungiro Uburusiya cyangwa se ikindi gihugu cyo muri Burayi cyakemera kumwakira. Avuga ko byanze bikunze adarota agaruka mu gihugu c'u Burundi. Bya bihangange bimaze kubona ko asimbye asohotse igihugu, nabo nyine byarabananiye, umugambi wabo babona ko utanguye kugenda upfa, kuko abawugize batanguye kugenda bavamwo umwe. Nabo ubu nta kindi bariko barakora, bari gukora ibishoboka byose kugira ngo Daniel Geras Ndabirabe agaruke mu gihugu c'u Burundi. Benshi mu bihangange ndetse n'amasoko yacu aturuka muri ibyo bihanganye akemeza ko umwanya uwo ari wo wose ashobora kugaruka, ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamukingire kandi ntagire iki azaba nagera no mu gihugu Ndayishimiye azahagere atabubasha akimufiseho, kuko ibihangange biramaze indwi zibiri bikoresha inama Perezida Evariste Ndayishimiye bamwereka inyungu zirimo zo kuba Daniel Geras Ndabirabe yagaruka mu gihugu, ndetse bakamwereka igihombo kirimo gikomeye cyane. Baramwereka ko igihe yabahunze akifatanya n'abarwanya ubutegetsi bwa Gitega ibara ryaba riguye. Daniel Geras Ndabirabe murazi amabanga menshi abitse guhera ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi nibyo ibihangange biriko birashingiraho kugira ngo byumvishe Perezida Evariste Ndayishimiye ko agomba kugaruka, ariko Ndayishimiye nawe yarahiye ararengwa, aravuga ati yashatse kunyica, yashatse kuntembagaza, sinshaka ko agaruka, ahubwo ngiye gushiraho umwizigirwa wanje. Ibi ni ibibazo bikomeye kandi bihanze abategetsi bakomeye cyane, ariko bikagira ingaruka zikomeye ku banyagihugu bato bato, kuko aho kugira ngo biyumvirire imigambi iteza imbere igihugu bibereye mu njyane ubwabo, kandi biraboneka neza ko izo njyane ari zisenya igihugu atari zubaka igihugu. Icyo bikoze urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni rutangura ku munsi w'ejo, niba koko atamerewe nabi cyane akazabasha kurwitabira,
ruzarangira rumaze gushyira hanze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho benshi bemeza ko byanze bikunze ikibyinge kigiye guturika, kandi benshi bakemeza ko ibintu bigiye kuba mu minsi iri imbere biteye ubwoba, kuko bimwe mu bihangange bikomeye cyane byatanguye kohereza abaryango babo ndetse abana n'abakenyezi babo hanze y'igihugu, aho babateguza ko mu minsi iri imbere ibara rishobora kugwa mu gihugu cy'u Burundi. Murazi ko na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yivugiye ko ibihangange biriko bireba amafaranga y'igihugu bikajya kugura amapariseri hanze y'igihugu ndetse no kubaka amazu azimbye. Impamvu bariko barakora ibyo bintu nta yindi, bariteguye ko umwanya uwo ari wo wose CNDD-FDD ishobora gutakaza ubutegetsi kubera injyane barimo, injyane zidashobora no guhera, kubera ko biboneka neza ko bose barwanira inda. Ni byinshi tuba turiko turabatorukaniriza kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.